iki kibazo kijanye n'ivyo kutorera inyishu amatati mw'ishengero no hagati y'amashengero si ikintu gishasha hano iwacu. Amatati sinza kurinda kubabaza ko ariho, ariko imbere yuko nza kubabaza ibibazo bijanye n'iki n'item ngomba kubaza akabazo kiwanje muhinyishu jewe kumbure karaza kumfasha kubikurikira. Nshaka kubaza akabazo kamwe munyishura ego canke oya, nakabazo kugaye. Mu gikorwa canyu c'uburongozi ushobora kuba ari mw'ishengero canke mu kindi gikorwa c'Imana, murongora ishengero canke murongora ino organisation kanaka, biramaze gushika muri ico gikorwa nyene mukagira amatati, mukagirana amatati n'umuntu canke n'abantu? Ijambo ni rwanyu, murashobora kwakira amamiko. Reka duhere kwa Bishop. Bavuze ko twishura ego canke oya, ariko ikibazo gihagaze ku nsobanuro y'amajambo. Tubivuga mu gifaransa biratandukanye, kubaza nimba tumaze kugira un conflit ou un désaccord, kuko mu kirundi mumengo bishaka gusa vyose. Duheraho nyene mutubwire, muce mudutandukaniriza un conflit et un désaccord kugira nje muce mwishura, kuko ko abantu mutumva ibintu cyo kimwe mukabiharira mukumva ko bashaka bigatwara igihe mutavyumvikanye ko ivyo biraba igihe cyose. Conflit ni igihe biza kuvamo intambara, ni igihe biza kuvamo yuko umwe avuga ati bitagenze uku ndahitana uyundi, canke nubwo biraza kuzamwo kumbure biza amategeko ashaka gusobanura gusumba jewe, ariko ndumva yuko hariho un conflit irimwo cane cane uguhangana, umuntu bagahangana ukumva ko umuntu ariko arahangana n'uyundi, mugabo abantu bashobora kuba batarumvikana mugabo badahanganye, gati ntavyo ntahura mugabo two turajana. Rero kubiberekeye hari uwo mutarumva kumwe ibintu mu bijanye n'igikorwa, hari uwo muragiranira amatati? Oya. Pastor Onesphore naje nsigure gatoya. Nunganira na Bishop agomvye kuvuga ubwoko butatu bw'uko tuvuga amatati mu Kigiriki: synchrosis, agonas, polemas. No kuvuga yuko hariho kimwe ivyo ko abantu badahuza, batabona ibintu kumwe, nivyo vya mbere. Agonas arivyo bivamwo agoni, harimwo gushamirana. Hanyuma polemas coco no kugwana. Byose bija muri kategori y'amakonfli mugabo ntanganya doze. Rero sinoba ndongoye ntafise amatati abamwo. Amatati aramaze kubaho ari ku rwego rwa mbere, agona ndanayiteze no mu minsi imbere. Murakoze. Igihambaye n'ingana nzo yihagararamwo gusa. Pastor Aime. Murakoze. Nanje novuga nti amatati tuyabamwe. Nibaza yuko no kugira ngo nze ngaha anye nari mu matati. Ari matati yande yaje wenyene. Ndaza sinza ndashikiriza ibiki umva ndi mu matati. Ariko ndiko ndavuga matati mu gikorwa c'Imana musanzwe mukora, kurongora ishengero canke ibindi bikorwa mwakoze, muramaze kugirana amatati n'umuntu? Sinovuga amatati ahubwo no kudahuza. Ivyo nivyo jewe nahuye navyo cane, sino amatati ntayo nabayemwo. Amwe avuze ubwa gatatu ngaho ngo nimba ari komba, nimba ari intambara, polemas, ntayo nabayemwo. Ntarigera baho. Ikibazo ca mbere rero ngaho ncanza ndaza kugaruka kuri ico turiko turasozera. Ikibazo ca mbere nifuza ko mwese mugarukako, nasubira mbere hariya muce musubira muze. Iyi Bibiliya ijambo ry'Imana, hano turi kumwe n'abizera, ijambo ry'Imana riratuhimiriza kubana amahoro, kuko ari wo mugozi wunga ubumwe. Turiko turavuga ehade, tuvuga ubumwe. Amahoro rero niyakenewe kugira ngo ubwo bumwe bushobore kubaho. Ijambo ry'Imana guhera mu itanguriro gushika mu gitabo c'ivyahishuwe, ijambo ry'Imana riduhimiriza kugiranira ubumwe no kugiranira amahoro. Vyokunda vyoshoboka ko habaho communauté, habaho ishengero aho ayo matatu ko kutumvikana bitahari, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko dutegerezwa kugiranira amahoro. Nimba Imana yabidusavye birashoboka, nitwebwe bigora muga vyoshoboka. Ndibaza ko nkuko ejo kwivuga ijambo ry'Imana rishobora kuvuga ikintu kitabaho canke
gusezerana ikintu kidashobora gushika kubera ko muri situation ideale ku rwo hejuru nuko ibi bishoboka umugambere mbere ho uvuga ko akora Imana yavuga kandi kidashoboka ariko nagomba ngo twibuke yuko turavuga mu kintu citwa ishengero ni wacimana twavuga yuko ikintu kiva ku Mana le divine d'abord hanyuma aba aussi humaine ati abantu nabo yavuga mu kirundi batana abantu hamurondoronto ntihabura utwo bapfa ariko no kuraba est-ce que réellement mu bijanye n'intumbero yo kuza kwishengero ya Kristo byari biteguwe kugira ngo abantu baze kuba mu makonflikt n'ibibazo biza kuba kubera ingene abantu barahinduka turakura turashika kuri nature parfaite de Christ no mandi majambo ego niko birashoboka muri situation ideale igihe byose byakozwe nkuko vyategerezwa ariko bino si turimwo bazi ko bigoye ni hacavuka ca kibazo ngo gute biza kugera kuzo intambara guhangana canke kutumvikana gato ariko umuntu cyawo gitorera umuti none uvuga ngo Imana bisezeranye birashoboka ndavyizera ko bishoboka bibazo gusa kiba gihagaze bavyitwaramo gute kugira ngo bishoboke canke bacika murongo uvuze wo kuzigamisha ubumwe buva kuri mwe mu mugozi w'amahoro umurongo wa 3 mu manifesto kane soma imirongo ya mbere avuga ingena bigenda iyi ni nka gukonkuriwa icyumviro avuga ati nico gituma ndabinginga yewe imboho y'umwami wacu mugende uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe acha sita mwiyoroheje gose mufise ubugwaneza mwihangana mubabarirana muri mu rukundo aya ma ingredient tuma tuzigama ya mahoro tuma tuba mu bumwe adusaba guhindura attitude ayo niyo abuze bikunda ko tuyagumana amahoro no kuvuga ntivyoroshe ikintu cyo kwiyorosha umuntu wese akaba menya ko twinjiye mu ishengero twinjiye mu hantu hari abantu b'iminivo zose uburyo butandukanye kwibagira icyubahiro n'igitinyiro cawe n'icuri cyo wiyita kugira ngo bari na bene data ibikunda kubana na bene data tamanutse uza guhurirayo n'umukozi wo mu nzu n'umukozi mutoyi uza guhura urya muvanye muhira uhaye amategeko ega ohana haba gute ko habashize hasi mwese baba mungana mwiyoroshe mufise ubugwaneza ukuba utari umuntu witera bwoba uje mwishengero usanzwe umuntu ategere akaze akomeye uje mwishengero usabwa yuko utaba umuntu witera bwoba mugabo umugwaneza bwa gatatu wihangana mu kwihangana no kuvuga ngo ushavuzwa n'ivyo ari byo byose uramenya yuko abantu mutameze kumwe nimwarerewe hamwe nimubona ibintu kumwe nimushoboye bimwe igituma mbana n'abantu rero bameze gutyo nuko nihangana ndareka ibitari ivyo ntari bisanzwe menyereye kureka ngo bibe nibireka bikaba rero nuko no mubabarirana birashika mbere bakashaya abantu kananigwa batwishengera umuryango abantu bariko barakura mu gakiza mu vy'imwemo rero n'amakosa rero n'intege nke ntashobora kubihanganira no kubaharira bitwoba muri ayo mahoro rero iki gisomwa nikitubwira ico gusa kibanza kuduha ibishimangira ayo mahoro y'amahoro murakoze ndanezerewe ku nyishu atanze ico no kongera ko nuko iyo Imana ivuze ngo murondere kuronderana amahoro nuko izi ko hari igihe bishika nkuko Bishop Dieudonné yabivuze turabantu tukaba tudatahura ibintu kumwe tutabibona co kimwe ariko ikintu ciza numva nuko igihe uko kudatahurana gushobora kuza mu matati ahubwo tumenye ingene dushobora ngira murazo kukiza ko ingene dushobora kuvyifatamo ariko novuga karorero nko mu vyakozwe no mu gice ca 6 harabaye amatati igihe abadamu bagira iki bavuga ngo ntibyitwariwe ntibitaweho ariko rero matati ingene intumwa zaya toreye imuti byatumye habaho urundi rwego rutari rwigeze ruhaba bitwa abadiyakoni uno munsi abadiyakoni barasengerwa Imana igashimwa ariko abadiyakoni babonetse kubera iki abatati urakoze
dufatiye kuri ibi muvuze, Bishop Dieudonné yavuze ati kuba Imana yarabivuze hasigaye bikeneye ko habaho urugero rwo kunengesera kugwishi kwa Kristo. Pastor Onesphore yatubwiye ati hariho des ingrédients, hariho ibintu bishimangira ayo mahoro, ivyo bintu bimaze kuhaba nta kibuza. Na Pastor Emeni kwavuze avuga ati ndashimangira ivyo, ndashima ivyo, kandi ko Imana yabivuze nuko bishoboka. Ariko ikibazo canje aho nyene, kuko mu kanya gatoya ndashaka ko twinjira mu bintu bifadika bigaragara byo mwishengero, kuko n'umwanya wacu uri kuradusiga. Ijambo ry'Imana none ntigigishwa, ntirivugwa misi yose. Iki gice ntitugifise kubera iki? Habura uko kuntu ayo mahoro yogumaho, yozigamwa, umwe akiyorosha, uwundi akagira ubwo bwa neza no kwihangana, intambara zikaba intambara, kuko tuza kubishika mu kanya kaza. Amatata arahari kandi yuguruye ku buryo aho mbere ejo baratubwiye yuko ishengero niyo yari kuza gutorera inyishu ibibazo by'igihugu, ariko igihugu caraje aho gitorera inyishu ibibazo by'ishengero. Nubaza ko noheraho nkanagatomora neza. Uyu munsi itegeko rigenga amashengero niryo mu mwaka wa 2022 yisunze iryo mu ryari ry'imbere ryayo ryo mu mwaka wa 2014. Iryo tegeko muri expose iyo bariko baravuga icyatumye iryo tegeko riza na matati yakomotse mu mashengero n'amashengero hagati yayo afitaniye. Rero ndiko niyumvira ingene ivyo bintu byashitse kuri ugo rugero gushikaho igihugu kibona ko mwishengero vyabaye ingorana, amatati yabaye menshi, bakaza gutorera inyishu ibibazo by'amashengero. Naho rero nshaka munyishure ikibazo twoya byotorega umuti gute bitarinze, vyari gutorega umuti gute bitarinze gushikiyo. Ubajije ikibazo cyiza cyane, kuko bijya n'ibimenyetso by'ubuzima bw'imwemu amashengero yacu abayemo. Ingorane si bijya, ingorane n'ubuzima bw'imwemu, kuko nkuko yabivuze Pastor Frank yavuze ati mugendeshwe na mwemu niho mutazoshitse ibya kameremere kifuza, kuko kamere irakwega, mwemu agakwega. Rero iyo kamere iganje haca haza ivyo nyene, mugiyo mwemu aganje aca gwiza kwa kwihangana bwa bugwa neza. Mujye gusoma 5:2 nivyo vyamwa vya mwemu. Ibi rero vyerekana yuko shingiro ryo mu Burundi urugero rwo kuregwa nk'abigishwa no gukura cyo twita sanctification si rurerure, ntituratera intambuko kandi ntimusanukwe. Raba ibitabo vyanditswe, raba bigisha bigishije, raba programa ziri mu mashengero nizihe. Gomba none abigitangaza abantu bahinduke batariko bararegwa, batariko baritwararikwa. Mbo sindiko ndacintega abantu tuhemange ko turi shengero rito kandi ryahuye n'ibibazo. Hari ibibazo igikorwa kitarakogwa dukwiye gukora cyukurera abakristo, cyukurera abantu b'Imana, kugira ngo ntagire umuntu w'umurongozi agera mu burongozi apfungisha mugenzi we kandi atera intebe mugenzi we. We numva ko ari n'abana baduze mu burongozi. Pastor bukira aho nyene iki kintu nashaka tugishimangire, ariko sije ngira ndakivuge. Nshaka aya majambo kuyasubiramwo, hanyuma n'abari ngaha muraza kumbwira ko nabivuze ko. Aba bantu bari hano imbere n'abarongozi b'amashengero, kandi ndetse kuwa Mungu no hagati mu ndwi barigisha, ndetse no hagati mu ndwi barashizeho n'amashuri ya Bibiliya n'ayandi ma programme akomeye. Aba bakristo nabo bicaye aha ntibasiba gutonda kwiga, ariko muvuze ko ishengero naho riragera, kuko ibi bigaragaza nuko bafatana mu mashati bagaterana intebe n'ibindi bikurikira. Iri shengero muriteze ko muza gusohoka neza ngaha? Aha turasohoka neza, kuko ivyo bintu bavyumvise. Umviriza Timoteyo Paulo ngena mubwira Timoteyo 1:3 amubwira ingene umurongozi akwiye kumera. Akwiye nuko umuzazi wa shengero akwiye kutaba kumugayo, kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa, nuvuga akwiye kuba afise intahenza mu rugo, abo utarenza urugero, yitonda, aganze geso ziwe, kunda gutanga indaro, afise ubwenge bwo kwigisha, atari umuntu ho muvinyu canke umusinzi, atagwana, ariko umugwaneza, atitoraguza, atari inkunzi y'amahera, aganza neza bo mu rugo rwiwe, abana biwe bamwumvira yanka umugayo.
rero Bibiliya iravuga igicapo cy'umurongozi aha mucovote mbega uwo muntu yaje gute no kuvuga ngo harabaye igihe hatora itoranywa ry'abarongozi ntiryagenda neza tuvyemange kugira tubikosora hanyuma ntaco bongira bakingiza naho namahoro reka tubandanye kwa bishop ikibazo ngira mwacumvise ibibazo bigaragara na matati ni ntambara ni manza yavyishuye neza ariko ikiganiro nk'iki turi turavuga ku bijyanye n'ibyo mu Burundi twadukiye kuba dufite umwanya mwinshi kandi tukaja mu kubitomora neza kuko ibibazo dufise twebwe ngaha amashenge biva ku bintu byinshi icambere nyamukuru ni iki pastor avuze honestement nuko abantu baje mu burongozi badakuze batateguwe batarezwe batase ku rugezo guko hari ibintu avuga ati naho byo bari kibazo kimeze gute hari ivyo ntashobora kubaho gukora ico ni cambere ca kabiri wavuze ku bijyana amategeko turavuga amategeko y'igihugu je ndavuga yuko intambara nyinshi ziri mu mashengero ziterwa n'amategeko kandi amategeko y'igihugu ategurwa n'abantu batazi ivy'Imana batubaha ivy'Imana bakaza gutunganya ishengero y'ivy'imwemu ryubakiye ku mategeko y'ubundi bwami ariko kubera mu ishengero byabananiye haza kuba ikibazo rero yuko abantu badakuze mu buryo bw'ivy'imwemu ngo batahure dabora ivy'ubwami bavamwo burengeye ubwami bw'igihugu kanaka busanze burimwo iyo hagiye kuba itegeko ryorohereza umwe gushobora kugira nawe yundi akaca ava muri kwa kubaha Imana akaba ari akoresha iyo amategeko yasanzwe atunganijwe atubahiriza canke atatunganijwe n'abantu bazi canke bubaha ivy'Imana ateza ibibazo agaca yorohereza n'abandi badakuze mu buryo bw'imwemu kugasanga quelque part bice bizana iyo conflit hagati mbega duhagaze amategeko y'ubwami bw'Imana cyane duhagaze amategeko yatowe mu namashinga amateka mu kigobe ikibazo kiba gihagaza basanga ari ibibazo byadutse umwese avuga ati je ni itegeko ry'igihugu ryatomoye undi nawe ati no ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hanyuma ugasanga haradutse mu bibazo nashatse kurenga gato kubijanye gusa no gukura ariko ari gihe biva ingene abantu baza gutunganya iby'ubuzima bw'ishengero batazi iby'ubwami batazi umwami n'ingene bakiye kwigenza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Murakoze cyane. Bishop ashimangiye ko ubwami bw'Imana buri hejuru y'amategeko y'igihugu. Rero umuco w'ubwami bw'Imana ari ugomba kuja hejuru w'umuco w'igihugu. Sinzi ko Pastor Aime hari kindi mongerako. Ico no kongerako ni kigufi nuko nkuko bivuze abantu bafashe amashengero nk'ama association. Bica bituma bagwanira cyane amashengero gushika naho babigwana mu buryo bw'umubiri. Ubisanzwe warahamagawe n'Imana ikaba yakujeje ico gikorwa ubwo mutahura ko atari icawe ari ic'Imana. Rero simbona ingene umuntu yohaguruka ngo arondere ingene akubita ingumu yundi arondere ingene amucanishamo kugira ngo bankane amupfungisha hamasigare agaruka ngaho mu ishengero avugira Imana kandi nawe ivyo ariko arakora umenga ariko agwanira inyungu ziwe. Rero nibaza ngo aho uzobona hose abakozi b'Imana muri Bibiliya ntibigeze bagwana mu mubiri kuko igikorwa nticari ciwabo igikorwa cari ic'Imana. Imana irazi gucigwanira. Nibaza ko ari kudakura. Amen. Nizera ko abarongozi ariko baravyumva kandi Imana ishimwe. Aka kanya nagomba twiyumvire gatoya atari abarongozi ariko twimvire ku bakristo. Turiko tuvuga mu ishengero batata baye mu ishengero abarongozi batakuze abarongozi batigishijwe abarongozi bashitse mu burongozi hataragera batateguwe mbega umukristo abonye ivyo akabona ati ubu burongozi sibwo nivyo buriko burakora sivyo inyifato yabo yocibiyiye. Pastor Aime urakoze cyane name ndaciyumvira ejo igihe bariko baravuga ku vyerekeye guhanahana uburongozi. Mu bisanzwe uburongozi urashobora no kubwiga ukiga uburongozi bwiza munsi y'uburongozi bubi. Ibi rero birashoboka. Ikimucumve neza urashobora kwiga uburongozi bwiza uri munsi y'uburongozi bubi. Munsi y'uburongozi bubi. Munsi y'uburongozi bubi Imana irakwigisha. Raba akarorero ka Dawidi ari munsi y'uburongozi bwa Sauli. Dawidi yarasizwe amavuta mugabo ntiyaca agenda kumubwira ngo je nasizwe kandi nasizwe n'umuntu akomeye. Yasubiye mu ishamba asubira ava mu ishamba atumwe ko na wa mwana
atume ko na wa mwami umwami arondera kumwica inshuro zingahe. Dawidi aronka akaryo ko kumugirira nabi, abagenzi be bamubwira ati Imana iraguhaye akaryo, ariko ntiyakoze ico kintu. Yabandanije yiga arindira Imana, asenga Imana, kuko yari azi neza yuko Imana niyagera igihe imushira hahandi yamusigira akiri muto izohamushikana. Nuko vuga ngo umuntu arashobora kwiga uburongozi bwiza munsi y'uburongozi bubi. Naho nyene n'icigwa. Yeah. Pastor Onesphore Manirakiza, icyo kibazo kirakomeye kuko naho uwo mubwira ngo nagende ajahe igarayo habura ko twavuze ko ari kibazo rifise ishengero. Matayo 9:37-38 ivyimburwa ni vyinshi, abimbuzi ni bake. Nuko nimwingingenye n'ivyimburwa arungika abimbuzi mu ndimiro. Aho mukirisa akwiye guca asenga ngo Imana ihagurutse abakozi, Imana izana inyota yo kwiga, Imana yimura umuntu imuvani yari aze kudufasha. Ese Imana yompa bo aje asanga aho bo mwakira. Imana niyo nyene ishengero. Nuko abantu bayankira kwirirongora, kwirigenderera, kwirodeploya abakozi kabazana ibavanya handi. Burya nitwe tuyibuza. Ubundi bosenga. Hanyuma bikabatera n'ishaka nkuko yabivuze Pastor Aime cyo kwiga. Nimba mbona bariko barakora ibi bintu bitagenda neza, nifuza ko umunsi umwe byohinduka. Kugira bizohinduke rero habuze iki? Rero ivyo ndiko ndabivuga kuko je nagize ubushakashatsi muri 2010 bw'ikibazo c'ishengero mu Burundi. Ni gituma akanovera kubwigisho katari kanini. Nasanze ikibazo nuko kahise k'ishengero ni kaya mahigwe amashengero kuronka abarongozi bateguwe neza. Ntabo tuko turagiriza ni kahise byarashitse. Rero icokogwa nukugwana ngo tugwize inyigisho, tugwize uburyo, tugwize amabakwe, abo tubonamwe imihamagaro tubamenyereze, hanyuma abandi nabo bemere kwisunga babaruta bakuru babo babigireko. Ubundi niwo mubwira ngo hunga kuko naho usanga habuze hahungira. umuntu arindire asenga Imana, hanyuma hari naho isoko y'umuhamagaro uwo muntu abonye ko bimeze nabi, hari naho yo bafite umuhamagaro. Yego. Nagira icyo gukoze ko rero. Ndaza kumera nk'uja urengana gatoye ku ruhande aho bari bageze. Ndiko ndisha muri ico kibanza. Hari ibintu bibiri byo guhitamo. Icambere ni ikibavutse. Kwihangana, gasenga, ukabona igitangaza kiva ku Mana. Yako bizohinduka. Bigusaba kubukuze kandi ifo kuba ufise uko kwihangana. Mugabo ntuguma uriko utubaho umurongozi no wese wumva ngo ntumutahuye, uraho uza wicara umucira urubanza, umukritika, ugira commentaire, icavuza ntacu wakira, nta kimwe cyo kiragufasha mu buryo bw'imwemu. Mugabo uraho, mugabo nturahari, ntiwubashe. Ni icatumye Dawidi ashika ku rugo rugezo, yaguma yubaha avuga ati kirazira gukora ku rujya. Nawe nyene yasizwe, yarahamagawe naho biba byamugoye, muganda mwubashe. Ntiyashoboye no gufata n'umunsi yamuronka akaryo ngo aze kumutera icumu ngo agiraze kumwica cyangwa agira, yavuga ati urya bikiri gutya kuvyubaha ukavyubahiriza. Mugabo ukaburi wa wundi uza ngo nuko raho gusa ari munsi y'uburongozi ngo nta kundi, mugabo nta numwe wubaha, wa muri kuracira ibanza, wa muri kuragira ivyo birakwica, biraheza kwica nawe nyene, kuko nta buzima bw'Imana buriko baratemba muri wewe. Rero birasaba certaine maturité yo kuvuga uti ndabitahura, umuntu kankuraje umuntu kwihangana, gusengera abo bantu avuga ati nabanyentege nk'abandi, muganda bakunda ndabihanganire. Mugigi udashobora kuvyihanganira ku buryo ugera ku rugezo usigura ko biriko barakwica mu buryo bw'imwemu. Nuko mu rupfasoni ugenda ugasezera ukavuga uti je numva muri uyu mwanya ikibanza sikiko ndafashwa, sindiko ndakura, munyihanganire, sindabatuse singiziki, ariko nomba no kwimukira ahantu nubaha, nkumva ico bavuze cyo kiramfasha. Kuko hari abantu bavuga bati iryo tegeko ndarifise, mugabo umuntu akamara imyaka ariko ubuzima bwiwe atagihinduka, yarapfuye kubera iki? Amajambo nyene avuga ingene abona ubwo burongozi, mugabo akavuga ati nta kundi ndi oblige. Numengo hari ibyo bintu bibiri, ishengero n'ahantu abantu baza kureregwa bakure, bashike kugukura vy'ukuri nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Ivyo bivana uko umuntu yakira. Rero utakira si tegeko, mugabo ukaba witeze igitangaza, pfukama, senga, ugume wubaha, ciye bugufi,
kumbure ntukore byose bagusabye igihe biba bitemwe icaha ariko ubikore wubashe mu gihe vyanse nukuri usezere mu rupfasoni ugenda handi uregwe ukure ubandanye gukora Imana. Murakoze cyane. Mbere ko dutambuka ku kindi kibazo ngomba mpindukire kuri aba babiri bavuze ati wubaha uburongozi usenga Imana urindire wihanganye gushika Imana izobikora. Bishop avuze ati kugira ivyo bikunde ugomba kubukuze ariko kuvyo Pastor Frank yatwigishije yavuze ati ni vyiza ko niyo désaccord uko kutemeranya kutemeranya uhagarara imbere y'umuntu ukamubwira uti kuri iki kintu ntitucemeranya kuko ahandi ho bihakwa kuba bya bindi vy'uko umuntu ntimwemeranije nta nivyo wavuze muhanuye kuko turiko tubwira abantu bavyumva umwe wese ashobora kwinjira muri situation yiwe muhanuye uwo muntu ku exprime yo désaccord canke agume mu gusenga bibwira Imana ibizi ntaco bivana n'ingene ibintu bimeze. Iyo uburongozi bwigisha ibinyuranye na Bibiliya bitubahiriza ukwizera kuzima ico gihe ushoboye kubihindura bihindure. Iyo ufise ingufu udafise ingufu zo kubihindura vayo. Le salut est dans la fuite. No kuvuga yuko bafashe ingingo yo kunyuranya n'ukuri agakiza kari mu guhunga ariko araviola la sainte doctrine la sainte confession la sainte doctrine hanyuma n'uburongozi ntibujanye n'ico Bibiliya ivuga kuko kimwe cyose kuko iviola niko cica ubuzima bw'ishengero. Musho ari shengero ritanga ijambo saba ijambo mu bivugana ari shengero ridatanga ijambo ko zirabaho salus inifuga. Nico nagombye kuvuga mugabo ari kibazo cyo kutagukigwa mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana mugabo umutima mwiza wari uhari umuntu atari ko viola la doctrine ubona ko ari ukuntu nyene yagerageje nihagarukira niho navuze ni naho wogenda wosanga nabo nyene ko baragwana ariho bagarukira aho niho nimufatikanye murondera ivyiyumviro niho navuze ni mashano kurondera umuntu aza kubafasha gukora nayo batari wiwanyu mukemera utahantu tafise indege nke reka turondere uhashoboye aze kutunganira. Rero ndamushigikiye muri iyo mpemu mu gihe ari umuntu ariko anyuranya nico Bibiliya ivuga si vyiza kugumayo. Urakoze Pastor Aimé. Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 15 inyuma yuko bajeje kuvuga ivyerekeye hejuru ingabire imihamagaro intumwa bugishwa y'amabanga 5 baca bavuga munsi ingene izo mayo mabango yahabaye kugira ngo umubiri wa Kristo ukomere ukure abantu bashike gukura. Umurongo wa 15 wewe nashaka ngo ariko ngo tube imvuga kuri turi mu rukundo dukurire muri we muri vyose ari we mutwe ni wo Kristo umubiri wose uteranijwe neza ufatanijwe n'ibifashisho by'ingingo zawo zose. Mu yandi majambo ije nashaka ngaha ngo tube imvuga kuri turi mu rukundo. Hari igihe umenga abarongozi bahindutse Bibiliya ariko abarongozi si Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana umurongozi nujejwe kurongorera abantu muri iryo jambo ry'Imana. Rero ikibazo kihaba nuko umuntu arongowe arashobora kubona ikintu kitameze neza ariko kubera ryatera bwoba bikanka ko ashobora kuvuga ukuri. Bibiliya ngaye tubwiye ngo tuvugane ukuri turi mu rukundo umuntu utamupfiriye isoni ngo mubwire nabi mushinyaguritse nta caha kirimwo. Ariko kandi ndakubwije ukuri mu rukundo sinzoja kuvuga ngo jewe ngo naramubwiye ngo hajya ngo jewe ngo narabibonye ngo ndamubwira gutya aho nta rukundo rurimo. Ariko ahari mu rukundo uramubwiza ukuri ti murongozi wacu aha ndabona ko hari kibazo sinzi ko ari gutahura kwanje canke womfasha kugira ngo ntahure hano hantu hama mukabiganirako. Rero ni vya bindi twamye turavuga haragera ahantu abantu ntibakure bagaca bagera ahantu bakabona kumenga hariho ukuri kundi kutari ko muri Bibiliya mugabo kuvuye mu murongozi bikadutera ubwoba aho gushobora kuvugana n'umurongozi bako murongozi akaja hejuru ya Bibiliya hejuru y'ijambo ry'Imana. Iyo ni ngorane
abantu baca bagumaho bari mu bwoba bagaca batangura kuja mu bwongoshwa no gutangura kuvugana ibintu bakritika nkuko bigeze kubivuga ariko byari byiza yuko abantu bavugana ukuri bari mu rukundo. Ejo hari akantu bavuze muri panel kankoze ku mutima mu bijyanye n'ibyo guhanahana uburongozi. Baravuze bati abarongozi bakiri bato mu mashengero uyu munsi usanga barabaye imfuvyi, ubupfuvyi generalize. Ni ukuvuga ngo hasa nuko habaye imanga hagati y'abakuze n'abakiri bato. Ivyo bigakomoka hehe? Bigakomoka yaho umuntu wari kumubera umuvyeyi ntiyamubereye umuvyeyi, hanyuma hava arasohoka. Aho amashengero menshi yavutse abantu basa n'abigumuye bagasohoka, baravuze bati yamara kubera imihamagari ku buzima bwabo, kubera Imana yabasize amavuta naho bitakunze ko basohoka neza, numvisemwe amatati, habaye amatati. Aha muca mubona amashengero ashobora kuvuka nayandi akavuka, ariko umuntu yasoko yavuyeyo kubera amatati yahabaye. Umurongozi we ntiyamuherekeje, ntiyamusengeye, ntiyamurambitse ko ibiganza, naho atagiye gutangura ishengero ridasa n'iryo, naho agiye gutangura ivyiwe yari guherekezwa. Donc ivyo nico numvise ngo hari ubupfuvyi generalize. Rero nagomba duhagarare ngaho, ariko kugira ngo tunyarutse ngomba kubaza iki kibazo mu buryo butomoye. Mwishengero mwese hano murongo y'amashengero, umwe mu murongoye mbere mfata urongoye groupe de louange agiye gushinga ishengero, mwumvise ejo kuwambe ejo yashinze ishengero hafi yanyu akereke metre. Mbega mwebwe inyifato yanyu mbere n'icya kabiri canke icya gatatu c'abakristo bamukurikiye bajanye Pastor Nesfor, inyifato yanyu muzokorana, nimwahurira mu rubanza muzora mukanya, nimwahurira mu nzira uzomuha lift imvura ikiragwa cyangwa ni gwanyu. Uvuze umuntu mubi gose. Uvuze umuntu mubi kuko yari kunsezera. Je ndafise umupasiteri ngaya nseze kandi twaramuseze agenda n'umuryango wiwe kandi akora neza kandi turamushigikira. Mugabo sishama nta mwaka umwe ni uheze ari ngaha kuko atansezeye, hanyuma gatatwara igice cy'abakiriso amukurikiye naho atashaka ko amukurikira mugabaje. Nagomba mwumve uri umwongera ikintu cya mbere cyihutirwa si uwo muntu basigaye mu ruhagarara. Ntiwigire umuntu wo hejuru, uri umwongere. Ubwa mbere ubanza kumetriza akarere, mbega imitima y'abakristo imeze gute? Kuko ikihuta so kwirukanga kubagiye, ikihuta no kuraba abasigaye, no kwiga mbega bagaye iki, no kwisuzuma, no kuraba intamuka zegeranya. Nicyo kihuta. Ibindi navyo yafashe responsabilité ategeza kuyasuma surma niyaca bugufa kihana akagomba kundondera sinzomwirukana, ariko atarabaronda ndumwongere. Igihe ubwa mbere atarandondera ntiyemera ko ndumwongere, uko iyo yemera ko ndumwongere yansezera mon autorité ya yanse full stop. Mugani yirimbura kayemera azondondera, kandi igito kitabwi wawe nzomwakira. Uko buguruguru butso twese twarahaciye burabaho, nzomwakira. Noba ncumuye ntamwakiriye. Kandi naje ndafise amwe wambaza uti amatati, nta murongozi ategura abarongozi atagira abamugumukako. Fise abarenga 70, mugabo gashigira mugarukana, akibaza ko abantu bazomugira akamaro ntibamugira akamaro, agasanga uwamukunde yari wewe. Bagarutse sindamwibutse ivyo yagize, ndamwakira ntinari niteze kuzogaruka. Iminsi yose wamaze utaragaruka narababaye, kazi Imana guhezagira ndagufate gute. Mugabo ataragaruka nukuvuga ntiyarokone mon autorité cyai contesta. No muramutsa no musiga ngo imvuri munyagire si umwasi wanje. Mugani bya bindi yavuga on est en désaccord, kuko d'abord yanse mon autorité niwe yabanje kuba en désaccord avec moi. Hayma ndikonda ndegeranye intama yasize ateye uruhagarara, ndamusengera ngo Imana imugire neza kuko ndatinya ko havagira accident. Hanyuma niyaca bugufi niyarongorwa kundondera igihe yatekanye ndamwakira. Bishop
nibaza ko ari muri iyi nzira nyine ko aravuga icambere Pastor Aime yavuze ikintu gihambaye cyane kubwirana ukuri mu rukundo ukabukuze ko umwungere ukabuzica ijambo ry'Imana rivuga urazi uwo muntu ingaruka za kumushikira utegereza kugira ibishoboka byose umuhamagare umubwize ukuri ubwire uti murazi ishengero si saha hano twasenga turi yafise un ordre apostolique ifise kuva kuri Yesu Kristo rero nta muntu yaduka misi yose umuntu avyutse mu gitondo akambara atene agafata inkoho atagira ikambi na matrikire ubuzima bwiwe bubaye gutu namusigurira les conséquences uko uyu munsi ashobora kuba yegeranije abantu ngo tugira association tukagira abantu bakaza bakumviriza ivyo tuvuga mugabo haba hariyo ikintu avyoye mu bwami bw'Imana il faut d'abord l'avertir kamubwiza ukuri kuko Pastor Nefari yabivuze mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose n'umuntu adakijijwe n'udasenga n'ugwanya Imana uramukunda ko Imana yakunze bari mu isi ntiyabanje gukunza bakizwa uramugirira neza n'uwo muntu ntuce uvuga ngo urumva rero turafitane conflit turamukanya tujana mu rubanza tugira iki oya mugabo mukabubwiza ukuri hanyuma ni shengero ukaribwiza ukuri nimba ari bisabwa guhanwa ukabihana kuko niyo responsabilité Imana itanga iba yaguhaye par rapport à l'ordre ingene bitsa kugenda rero iyo ubikoze mu rukundo umuntu ariranda konti byadushikiye hariho benshi ngaha turafise fellowship duhuriramo tusangira tugakunda gusangira tukaganira hari umwe yaje arumviriza ibivugwa cyarahaguruka turavuga ati jewe n'ukuri koze ishengero natangurira hepfo mugabo ndiranze konti k'ivyo bintu ndagize atari byo kwa Mungu nzokuga kandi yarugaye shaza kwika inyigisho z'ahandi zo gutangura kwinjira mu ishengero ahandi aratahura neza yuko yagiye muri desordre s'umutima mubi kabe kudatahura kabe kudakura amako onesimo yabivuze n'ubwo ukibaza nawe uti byavuye kuki ko nawe ubifise mu ruhara mu buryo bwo kurera cyangwa gutegura cyangwa ne wihuse kwakira umuntu amufasha nawe ngo ashobore kugira maturité mugabo ubwami bw'Imana si desordre si umuntu rero nico gituma par exemple nkaje tugiye dukorana igikorwa ikibazo manza kubaza ni ninde muzi wawe mu buryo bw'imwere ntumbwire ngo uri bishop ngo uri apotre vahe ninde wundi muntu afise autorité ku buzima bwawe ko turabizi yuko umukozi w'Imana wese atagira umuhana n'umuhanura nayo bageze fin de fin biramubwira ko ingaruka rero iyo umaze kubona yuko umuntu yageze ahantu washaka yujuje ibihumbi mugabo mubaza ugasanga we nta mureza hari nta muntu yo mu telefone ati hagarika ngo yumvire ahubutse yuko ari muri danger rero bigasaba kumuhanura rero wabizanye mu by'ububiri mukuramukanya mu bucuti hubwo uramukunda cyane ukamurondera cyane kugira ngo umwiyegereze mugabo ntibica bisigura ngo ucubi justifia ngo bihezagire ngo ni amen oya ubwo rutonde bari kintu kibuze reka Pastor Aime agira icyo bivuze ko hanyuma duce dutambuka kindi kibazo n'umwanya uri kuragenda duce twegera gusozera nibaza ngo nkuko Onesphore yabivuze uwo muntu hari ikibazo je nabonye ko kiri gishobora kuba mu buryo bubiri swat kubera ko atagiye asezeye birashoboka ko umurongozi nabatoroshe kindi naco ashobora kuba umurongozi ameze neza mugabo uwo muntu yagiye adasezeye kubera kumbure we hari ikindi kintu ahisha canka nyegeje kandi ico nico kizomugirira nabi kuko ugiye usambuye aho uzoja uzotegura bazogusambura niko bica bigenda yes nta kuntu rero umurongozi yoshobora kuba yashizweho n'Imana kugira ngo arere abantu bazoguma ngaho oya na Yesu amaze kurera abantu yababwiye ati nimugende none gute wewe utorungika abantu rero nimba umurongozi yarareze abantu neza niyitegure anabashira mu kibanza cuko abafise imihamagaro itandukanye bumva ko hari ikindi kintu Imana ikira bahamagaramo biyumva batekanye kuza kubigushikiriza kugira ngo nawe ubatekerera impanuro wongere nabaherekeze urakoze cyane ejo Dr Emmanuel muri intervention yiwe yaravuze ati uko muhejeje kubivuga ati abarongozi baba babona abantu bafise imihamagaro ariko ntibabarekure bakabagumya bakanka ko barekura
haragera igihe bakagenda, kandi iyo bagiye igikorwa cyabo kigatera imbere, ati mbega uba yarahombye ninde? N'uwo muntu atabarekuye kuko vyari kwitirirwa we. Ikibazo nifuza ko dushika ko muri kano kanya kiri mu Bikorino, icete ca mbere c'Abikorino mu gice ca 6. Paulo yandikira ishengero ry'Ikorino abanegura, avuga ngo ibi ndabandikiye kubagaya, kubanegura, avuga ngo aho mwebwe mufata ivyanyu mukabitwara imbere y'abatizera, abantu ataco bamariye ishengero, nukuvuga amatati bakayatwara mu manza. Bega nta manza z'amashengero ziri muri sentare ziriyo. Aca avuga ngo mbega mwe muzocira imanza abamarayika, murashobora kubahuka mugatwara imanza zanyu imbere y'abatizera? Aca avuga ngo harabuze muri mwebwe umunyabwenge, harabuze muri mwebwe umunyabwenge. Nashaka muri kano kanya iki kibazo tukivuge mu buryo bubiri kandi cyo dusozera. Umurongozi mwishengero, hama murongozi mugenzi we canke umwene data amutwaye imbere ya sentare. Wewe pastor, bishop baguhamagaye imbere ya sentare kubw'ikibazo kanaka c'ishengero, amatata twavuze ni mu buryo bwinshi. Muza gukora iki? Uritaba kuko bagutwayeyo. Ndazakugaruka ku rundi ruhande ku matati akwerekeye. Bishop cyangwa muri Rwanda murakoze. Umusumwe ndagenda kuvuga ubutumwa ahantu natumwe mu ishengero, hanyuma mpamagara abakirese bamukiza ubugingo bwabo, abapastori bayicaye inyuma, mbona ishengero nk'igice cyose kiradugije ukuboko, barahagurutse gukwakisha agakiza. Mpindukiye inyuma mbona pastori yahagurutse adugije ukuboko nawe mu bandi. Ndahamagara abadugije ukuboko bazi imbere, pastori arava inyuma araje imbere na mu bandi. Ndavuga ntabari ubwa mbere ariho bagikizwa baduza ukuboko, apana bayihana ibyaha, araduza ukuboko. Mbonye vyanse turasubira mu isengesho ry'agakiza, turaheza, duhejeje tuja mu biro turicara. Pastor vyagenze gute? Bishop batangujije ishengero dupfana ikintu. Nari umwigisha muri primaire, ambwira ati akazi karubutse ingonze kuguha aho uza kumfasha ibikorwa jengira nje ahandi. Hanyuma ararongora ishengero arabikora, mugabo ntiyari bwatera intambwe kuvuga bwa kabiri. Tuvuze ishengero rero ntituvuga abatorongozi b'amashengero. Tubanze tuyumvire tuti mbega uwo muntu uri kuravuga uri suri kwa kijiro, ko ari cemeje ko yakuze ko izi jambo ry'Imana ko akuze nawe nyene, uko ari gihe biba mwisi nkuko basanzwe, ariko biba bisanzwe biriko biragenda. Uwo n'umugwi wa mbere ngomba kuvuga ngo nituze turafata gusa ko umuntu afitwa pastori, cyo tuvyitiranya yuko bigomba gusiga ko ari umuntu akuze mu gihe cy'intebe, kwakijijwe cyane akuze mu gihe cy'intebe. Rero kuko ari ibintu mu mubiri nibisanzwe bivaye n'urugezo umuntu abasanzwe ageze. Icya kabiri kuri ico kintu yakurambarira, birashobora gushika amatata bariho biba bivana n'ivyo ari byo, kuko ari ibintu birabwa n'amategeko y'igihugu, bitunganije mu buryo bw'amategeko y'igihugu. Ariko ico je gusa namangerageza kuvuga namwani toute façon, iyo amakonfirmation ugiye kuyaraba uravuga uti iyo wageze ku rugezo rwaho ukumva ko vyanse ko muhuza n'umuntu, bivana n'uwari we n'urugezo muri ko n'ama responsabilité mufise ko ari amategeko mwasinyiye, ama statut ainsi de suite. Icambere nuko bishoboye urabireka ukaja mu bindi cyangwa ugatangura ibindi, mugabo ntuje kunyinyana ko mu buryo bwabo mu mubiri mu buryo ngaha muri inose. Ariko ico ni mu buryo bishoboka. Munyemerere gato aho nakandi gace kakabazo ntarababaza kumbure mucemo, ariko nababajije mwebwe uyu munsi Bishop Dieudonné Nahimana baramwitwariye ku bintu vyerekeye ishengero, inyifato yanyiza kubiyihe? Nitaba umutahe banzani uritaba, yego, hanyuma ubura n'imbere y'abatizera. Bibiri irambarira ngo ntarogura n'akanwa mwe marambwira ivyo nkwiye kuvuga, mu yandi majambo ninashika ahantu arazi ivyo nza kuvuga, mu yandi bantumi umva wibajije uko nibisanzwe ko n'amategeko sinumvise neza paraporo ya tembinge turimwo, uko hariho hose baraguhamagara kandi uritaba amategeko y'igihugu. Yego Pastor Nisfo Paulo yaritavye. Paulo avuga mu Bakorino yaritavye mbere no ku mwami, yego, araburana kuri Agripa, mwami mu Gouverneur Felix yaraburanye Paulo, ariko yari hamagawe n'abatizera, yari bamutwaye, bari bitwa ngo ni bene data ataribo. Yego, bataribo. Okay, amategeko ntiyemera kutitaba, kuko utitavye bijya bintu yagiye kwitwara aca bironka vyose, bararuca imbaga. Ega wobuhe mu kishengero muri responsabilité weme kurongora ishengero nukuri serukira
imbere y'amategeko igihe bikenewe. Sinu utaserutse imbere y'amategeko umujije n'acabango ntiyaje ntagonja. Aragira ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu mu mwiherero fye. Erega ntiwaturongoye. Rero ngaha sije nditaba cyo ni cyambere kuko amategeko arabintegeka sinogarariza amategeko. Cya kabiri ingena mburana rero nivyo biza kwerekana uwo ndiwe. Kandi ndaza gusiga igicapu ciza mu butungane. Ubwa mbere ndaza gusaba jiji president nuwo muntu yanyitwariye wonyemera tukabanza tukaganira imbere ko tuburana. Kuko amategeko ivyavyemera. Tukagira ama transaction. Anyemere tukagira transaction. Ndemera mpebe vyinshi nituburane. Mugabe herere imbere ya juge kandi dossier kiba clôturé. Keretse juge bamuhaye akantu akaba ariko araronderamwe ibintu muri iyo dossier. Ego tubandariza aho nyene. Mugahandi muri iyo transaction bayita transaction, muri iyo phase ya transaction atarubanza rurashasa ndashobora kutabara ishengero. Tukagira ama concession nimba ashoboka. Hanyuma ibindi navyo urumva birashoboka ko adashoboka aho sinogera suite muga urumva aha tuko tudefandisha kuko wumve tutagize ico tuvuga barada gufata ingingo mbere badoboze neza. Inyishu yanyira tomoye murakoze. Mwafasha gushimira abamaze kwishura. Pastor Aime na matati yavutse babahamagaye mu butungane. uwo n'umukonseye wanje Mwoca mubaza Pastor Onesphore. ndamwemera gose kuko turetse ko ari n'umwongere yize ivy'amategeko. Yego. Rero ibintu avuze baca bavuga ngo je n'ajoute rien. Amen. Kurundi ruhande navuze ko hari hakandi gahande iri jambo ry'Imana nyene rica rivuga ngo mwokwemera kugungwa hako mumara amazi ishengero mbega ni mwokwemera kugungwa. Ubu rero ni mwebwe mwagunzwe, ni mwebwe muriko murarenganywa kandi mwari mufise uburenganzira bwo kuja kwitwara. Sinzi ko ikibazo nakivuze kiratahuritse. Abandiko ndabaza ni mwebwe muri hano imbere murarenganijwe biraboneka amategeko ngaya ariko murenganirijwe mu ishengero hagati. Pastor Aime, aba bantu babarenganije muraza kubitwarira cyangwa muremera kugungwa? Imbere yuko nza kubaza Onesphore no banza nkasoma muri Bibiliya Matayo 18. Yego. Baratubwira intambuko zo gutorera inyishu. Yego, ikibazo cyadutse hagati y'abantu ishengero. Rero notangura guhamagara uwo muntu yazanye ico kibazo tukiganirako byanse ngunzana uyundi akatubera icabona tukabiganirako byanse ndabishikana imbere y'ishengero. Hanyuma ndabishikanye imbere y'ishengero nimba atari ikibazo c'umunyeshengero ahubwo yanyitwariye hanze byanse bigeze kuri urwo rugezo canza nkitura mwene data sinzi inyishu hava ama. Ariko pasteur aho nyene ntimunkwepe ndagukwepa ayo matati ni mwebwe muriko murarenganywa. Uwo muntu naho muvugana ni wari karabarenganya. Ubu ivyo kwitwara ni mwebwe mukeneye kwitwara. Ikintu kimwe cyonyene mufise no kwitwara canke no kubiheba. Nico cyonyene gishoboka. Uye kare yarubi kare babitwariye mugabo ubu ni mwebwe mukeneye kugaruza inyungu zanyu. Bishop yigeze kuvuga neza ati bivana n'amatata yariyo. Hari amatati yo mwishengero, hari n'abandi matati numva umenga nkuko yabivuze ntagize ico mvuga ntitwaye akarorero baje kuntwara bavuze bati ikibanza ishengero ririmo nici wacu kandi natwe twakironse mu mategeko byose impapuro zose zirahari. Reka tuvuge baje kubatwara uburongozi bw'ishengero babuntwara gute? Ntabwo numva bariko barakontesta uburongozi bwanyu. Ndababise kitegura amatora atora ubundi. Bo nagomba ndamunganire wowe nyene wavuze uti mbega nta bantu b'abanyabwenge bari muri mwebwe wibaza agombye kuvuga iki? Agombye kuvuga arbitrage. Yes. Inzira si imwe si ubutungane gusa. Bibiliya yankuraja arbitrage. Avuga ati none ko mwishengero harimo abashingana n'abafasoni b'incabwenge bamwe mbere no mu butungane niyo bakora abandi bakoze ama position ya leadership. Ni kuki muda profita dorere sagesse ngo mugire comité d'arbitrage babumvirize hanyuma babumvikanishe
Bibiliya yankuraja arbitrage, yankuraja negotiation. Igihe ishengero rya mbere ridahurije ku gukebwa ku banyamahanga bagize arbitrage nini, bagiye Yerusalemu, intumwa zirakorana, barasika umwe wese representa kayiwe, Yakobo na Petero n'abandi baravyiga, baragira conclusion, barandika makete. Bibiliya ntitubuza kuburana gusa, itubwira ingene tugera amakonflit. La makonflit tuyagera par arbitrage. Naho mu ishengero wacu byo byagoranye, twiture ayandi mashengero, wowe uzane wo wemera, nanye nzane wo nemera, hanyuma bahinduke komite d'arbitrage. Ndamaze kuba mu manama ya arbitrage, amatata gahera kandi batagiye mu butungane. Nico Bibiliya dutegeka. Rero ntuduhinzira imwe gusa, hari inzira Bibiliya yavuze. Iyo rero narenganijwe nzocanja muri arbitrage, nzorondera abantu pastori wanje yandenganije, niba ari pastori yandenganije yubaha, uko nta muntu abura abo yubaha, ndabamutumeko, hanyuma bagire komite d'arbitrage, hanyuma batwumvirize. Muga iyo nzira y'ubutungane ntayo mwamvise, ntayo nzojamo, ntayo nojamo. Ijambo ni kwanyu Bishop, murakoze. Baza ko tabyinshi nongereza kuko byaje kuvuga, ndiko gusaninya ko duhava turangiza kino kiganiro tutiyumvira ingene twevita ko ivyo bintu tubishika birinda bishika aho hantu, kuko bishika kubera ikibinda gushika aho hantu bitangura ingene mu ntango y'igikorwa c'Imana ibintu byagenze, ingene igikorwa cagiye kiratunganywa, ishengero ryagiye ratunganywa. Kino gihambaye niki, murazi muko bivuze, akaroro ka mbere tugafise muzakozwe n'intumwa le Conseil de Jérusalem, aho abantu ba Paulo muramuzo urugezo ari yiboneye Yesu nibiki byose, mugahageze ikibazo baraje bafise abantu bakurira. Twingorane dufise, hariho ahana majorité ngaha turi muri twokwita ama église indépendante canke non dénominationnelle canke ki, bande bafise ama structure vuguti quand même, hari abantu turokonesa ko baradukurira kwa Imana. Rero conflict nk'iyo situation ishitse, ubwa mbere mutwandika mu cyambere cyoza sikiretse ari kintu baje kwiba ugiye guhamagara mu police, ariko ari kibazo nk'ico nuko nziko ndafise abantu nubaha kandi mbiga ko bafise autorité ku buzima bwanje, naho mwambwira icyo ntatahuye ndi oblige kumvira, kuko sishobora ku nabwiye Imana umunsi no haguruka kakori kwa Imana ntafise umuntu telefona saa 3 tondo kwa Mungu ambwira ati ntiwigisha, sindamubaze ngo kubera iki bizabinani. Donc il faut que umuntu wese je manza kuraba biwanje nkamubaza nawe urabafise amatukica, hanyuma tukaraba n'ivyo bintu ariko arondera ivyo ari byo. Ni yabiri ya koti Yesu yavuga uyikura hitwara igihe bitagira impact mbi ku buzima bw'abanyeshengero, kuko hari igihe ubona uko uwavyoroheje wewe kugira uyorohereze mu buzima bw'abanyeshengero n'abaciye bahura n'ingorane, ubwo ugasanga ariko afise ikibazo cy'ibafu n'ingorane, iyo ngorane gusa twarage ubuzima bandanye na nato mu ikibazo cy'uburongozi. Bijanye n'ivy'uburongozi nico emere yari yasiguye, ni cakiri d'abord ubwo burongozi mwabukuye, ubwo mwihaye ntababubahaye, byagenze gute ababubahaye bari hehe muri iyo conflict, ko atamuntu ndibaza kudahaguruka ngo uragiye umunsi urumwongere urafise titre, uwo muntu yagize uruhara arihe, namuhamagaye yabicaritse yabahanuye, wewe nawe uje mwizina ryande, eske nawe urafise abo wubaha? Ni bya bindi rero arbitrage twicara tumika mugabo vraiment ikintu cyo kuja muri tribunal ni cakindi uvuga uti aha ni ubuzima bwanyeshenge bw'abo victime, peut-être hari ibindi bintu birenze ku rugezo bavuga tuvyananiranye, ariko nkuko yabivuze hari amakamenshi yamaze guherera mu bijanye n'ingene aba ancien bahari. Nico gituma n'abanse baba mwishengero, abatama b'ishengero batsakora abo bantu bafise maturité gushobora guhanura abantu bakabumvira. Rero ingorane ikunda guhera he kuri ya example batanze kare, umuntu yaje acemva ko afise uburenganzira yabukuye autorité yihawe nande, abo bantu bafite ifise ubasha kubicarika bakabahanura hanyuma bakabwira ingene akwiye kuzifata. Munyemerere ndabona Pastor Nesfor agira icyo giravuze, reka mvuge ikinyene muco mugisozererako, mugira impanuro mutanze muha abarongozi muha nabandi bose bari mu buzima bw'ishengero kugira ngo ayo matati ashobore kuhava, ngena matati yohera, impanuro mutanze kandi mu majambo make muce muyisozererako. Murakoze. Jewe yatubwiye Pastor Frank, iyo abantu bemeye bakaganira nta matata buri nyishu, akadada kutaganira no kuganira mutaganiriye ntiwumvirize ivyo undi ariko aravuga ngo uje mu kibanza ciwe
nicyo gituma abantu badahuza. Ubundi umuti mwiza w'amatati kuganira. Be nta bibazo bitaganirwako. Bitaganirwako. Yego. Yaduhaye akarorero ati abazana ivyo kubakana basanga ibitsina nk'akarorero. Ega murakiganira ko mukananiranwa. Yavuze ati murakiganira ko muga mukagirane mukananiranwa. Hanyuma mukavuga uti vyo bavyiza tutabandanije turi kumwe. Mugabo mamuhejeje nta tribunal zamwo. Byahereye iwanyu. Rero impanuro je notanga kuko je ndi umumenyereza w'amashirahamwe. Narabikoze imyaka. Ndakora ibintu byo gufasha gutunganya uburongozi. Bibiri tubwira muri Filipi ngo mugire umutima umwe. Ntagire ikintu na kimwe mukora kubwikeba. Rero ikibazo nabonye turabaho tudafise umutima umwe. Kandi umutima umwe ninde wuzana. Ni jewe murongozi nsiguriye reko iyo tuko turaja. Nkereke imahangiro makuru tuzokora. Nkavuga uburangamutima bugize umuryango wacu. Nkitwararika ibintu bituma abantu bumva ivyo barimwo. Uko nakora icyo gikorwa gituma umutima umwe ubaho. Uko nakora icyo gikorwa gituma ndisuzuma ngo ndabe ko ndiko ndazana umwimbo, niko ntatera imbere. Uko natera imbere niko abantu batanyugwa. Uko abantu batanyugwa niko banka. Uko banka ntibavyifatamwo kumwe. Bamwe baranyororomba abandi barampanga. Rero cyo no hanura abantu bakora nyumviriza, wewe wemeye kurongora rongora. Kandi mu kurongora harimwo gutomora ibintu, gutegekanya ibintu, kwantisipa ibintu, gutunganya uburongozi, gutunganya amategeko, gushiraho ibintu vyose kugira ngo iyo dusekanye tuvyisunge. Hamwe tugiye gufasha usanga atana kimwe wo kwisunga mu gufasha. Nta na regrema bafise, ntibazi niyo bayibitse, nta n'amasezerano bafise. Ivyo bintu n'ugwangara rw'abarongozi kandi ruravomerera amatati. Ivyo bishigweho kandi vyubahirizwe. Bishigweho kandi bizodufasha turabibika taco atangorane dufise. Mugihe dufise ingorane tunavyisunga. Nuko dushaka gukontena ibibazo byose bije iwacu. Uruhara runini ruri ku murongozi. Umurongozi n'uburongozi. Ntimube mu bintu bidapanze. Ntimube mu bintu bidafise umurongo, bitagira code ngena mubaye. Iyo mwamaze kuba abantu barenga batatu. Abaromani bavuga bati abataliyani bavuga ati ubi societas ibius. Ahantu hose hari abantu hategetse kubaho amategeko. Gomba ntuyita amategeko, ama convention y'umubano. None gutubana n'abantu 500 600 atama code de cohabitation, règlement de conflit. Ningene ibintu byose bizogenda. Jewe murongozi ngize ivyo ndi nyirabayazana. Murakoze cyane. Mufashe dushimire Pastor Onesphore. Pastor Aimé, icyo no kongera ko nuko twumvise ko hari ibibazo biza bivuye ko abantu batarakura. Twigisha abantu bakure ntibabe bakiganzwe na kameremere, ariko baganzwe na mpwemu w'Imana. Iyo umuntu yinjiye cyane mu Mana agakura muri yo, hari ibintu atazobamwo, hari ibintu na mpwemu w'Imana ari muri we kandi yumvira atazomwemerera ko abijamo. Harakarimbi hazokunda kwarenga. Ica kabiri, ntiturindire ko ibibazo byinjira mu ishengero. Mbega nta kuntu twoshiraho inyigisho, ikiganiro ni ciza nagishimye, nta kuntu hojaho inyigisho mu ishengero za gestion de conflit. Aho ndi twaratanguye kuzitegura kandi hari nabo twamaze kuziha cyane mu barongozi. Comment gérer, comment résoudre les conflits. Kubera iki ntituze turindire ngo zibanze zituzeko, kuko Bibiliya yuzuyemo ibibazo n'amakonfli yagiye arahaba. None twokwitwara gute? Nibaza yuko bamwe mu bigisha ngaha bavyo nka Onesphore yarigeze kubigira kwicigwa. Turakeneye kwiga mu mashengero comment résoudre les conflits, tutarindiriye ko zibanza kuza. Igikorwa ca mpwemu abantu bagakura, discipleship, ariko kandi twige n'ingene ibibazo n'amakonfli ashobora kuza mu buryo butandukanye n'ingene twoyifatamo. Murakoze. Bishop, ni binyene icambere nico Aimé yavuze, inyigisho. Amen. Avuze neza inyigisho, cyane inyigisho kugira ngo abantu bakure. Ico Pastor Onesphore yavuze, amategeko atunganijwe neza, yumvikanywe mu mutima w'igikorwa c'Imana, pana mu mutima gusa w'amashirahamwe. Abantu bicaye hamwe ko barimvira amashirahamwe. Ico nagomba kongera ko niki,
numva ari nk'impanuro novuga mvuga nti kugira wirinde ko urinda bindi bishikano ngaho murabona amashengero nk'aya atangurira ngaha adafise ahandi hantu akomoka iyo tugize nk'ama conseil des anciens usanga bajya bita batama b'ishengero n'abantu wowe nyene wareze wigishije bagutinye bakubaha batinya no kuguhanura ukaba ufise abantu nk'abo gerageza uburyo bwose urondere abandi bantu urondera abandi ubakura ahandi hantu uvuga uti ndafise umurabo gene mubwira uti wewe ndakwakira nk'umuntu andera ampanura kandi ufise ububasha bw'uko ico uzombuza sinzobanza kubaza ngo kubera iki ico umuntu akaba agifise ku buryo nabo muri kumwe babazi cyane nkunda kubwira abungera mubwira nti cyane cyane abantu bubatse ukabona umwungere wubatse udafise umuntu madamu wawe canke umugabo wawe yo kurega ko ukumva upfukama uri mu kibazo uri mwirinde uri mugorana gerageza urondera umuntu uvuga uti uyu muntu namuravye mu baturi kumwe ngaha tuzi nanyi canke abo aha nabuze pete mugabo hariho umuntu nubaha ndamuhaye akaryo ko n'ivyashikirwa n'ikibazo nzomuhanura nawe niba ufise n'ikibazo nane uzomuja umugende umubwira afise ko ubasha atwicarike ico cyo gufasha kwirinda ingorane urakoze cyane nagira ndabasabe musubire mukoma amashi dusubire dushimire aba badufashe kuremesha kino kiganiro kino kiyago ariko murabona ibibazo byari byinshi nitwoheza ni kiyago gikenewe hade nibaza ko hazoboneka ubundi buryo bwo kubandanya tuvuga ibibazo bene ibi ariko nagira nsigi iki kibazo ndagihereze cyane cyane abandi barongozi batashoboye kuvuga mugabo ari ngaha namwebwe muri mwo inzira kizofata sinzi inzira kizofata ijambo ry'Imana yatubwira ko turi umubiri umwe turi ingingo zitandukanye ariko tugize umubiri umwe nkuko Kristo nawe ari umwe mbega ikibazo amatati ko ishengero ritashoboye kuyagera mwamwe agashika ahantu aja mu butungane ko ijambo ry'Imana kandi tubwira ngo harabuza abanyabwenge muri mwebwe mbega none ntivyokunda ko tuvuye ngaha nyene canke tukiri ngaha hari umwe yohamagara mugenzi wundi agahamagara mugenzi we bakavuga bati nubwo ujya muntu ataduhamagaye ingo tugende tumurabe kuri irya kibazo tumubwire ijambo ryacu aho riri Imana ihabwe icubahiro sinzi ko mwanyumvise kuko ndavuga ngo uyo murongoza ashobora kuzokenera ko abandi bamufasha mugashobora kutazobikenera none mbega batatu bane babanyabwenge bahuzuye mwemu yera botinya kwegera umuntu bakamubwira bati notre position ni naho utayidusavye nagira ndabashimire subire ndabashimire mugire ibihe byiza nagira duce dusaba Bishop Dieudonné aca dufasha gusozera n'isengesho muri umugisha amen dushima Imana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye umwanya mwiza waduhaye kubana hano nk'abavukanyi turagushimiye ko amajambo yose yavuzwe hano ari kubaka umubiri wawe umubiri aryo shengero ugira ngo rigaragare muri nosi turazi ko ishengero ryawe ni rimwe ntiyigeze rigabugwa nizo kwigira rigabugwa nta ni conflit rifise nta kibazo rifise ariko mwami iri shengero rifatiye ngaha mu Burundi amashengero afise amazina mwami yanditswe mu bushikiranganje ayo mashengero mwami turaca muhe bigoye kubw'ibibazo duhura navyo muri kino gihe turasenze muhemwira ngo nkuko wamubikora duha ubwenge twereke ibikwiye gukorwa uhagurutse abahizi mwami kumbure bashaka gutera intambuko ya mbere ugira ngo bashobore gufasha ibibazo bihari mu mashengero bazana umuco bahanure batoze abantu mwami indero ijanye n'ijambo ryawe rivuga ugira ngo mana y'icubaro nitube agakengegwe no gusuzugurwa mwami ntitube agatwengo ngaha muri kino gihugu twitirirwa izina ryawe turagushimiye ko ari ibihe bishasha tuko turaja mu ishengero turagushimiye ko abantu bari hano mwami ari imbuto n'umushuzo uzotuma ubwo bumwe bw'ishengero ryawe bugaragara kandi abo hanze abanyamahanga abo twogiye gutwarira ko imanza zacu bazoturabe ubwo aribo baza kurondera inyishu z'ibibazo byabo mu ishengero urakoze ugira neza urakoze kumva gusenga kwacu hezagira bateguye kino gikorwa witanze wese ugira ngo bishobore gukoreka neza ntagire icabura ntagire icakena maze ishimwe n'icubaro garukiye ko ubu nibihe byose mu izina rya Yesu Kristo amen.